Bakunzi namwe mwese mwashimye gukurikirana YouTube channel yacu Inahe TV. Turongeye kandi kubaramutsa ngo amahoro y'Imana abashikeko kandi yongere abane namwe aho muri hose. Reka kwanza mbanze ndagushimire wewe wahisemwo kudukurikirana ari rya mbere wahisemwo gukurikirana YouTube channel yacu Inahe TV. Nagenda gusabe ngo ufyonde kuri subscribe canke s'abone ku bafise amatelefone ari mu ndimi z'igifaransa. Hama iruhande ya subscribe canke s'abone hari agakengere kari iruhande yaho ugafyondeko kugira ngo igihe cose dushizeko video muzoze muronka video yacu ubwa mbere mu ba mbere. Hama rero imbere yuko dutangura kumviriza Inahe yacu y'uyu munsi twabateguriye, reka kwanza tubanze tumira amate hama tubandanye. Nkuko nari ndababwiye ntireka tumira amata hama tubandanye. Nuko rero ni umwanya mwiza wo kumviriza Inahe yacu. Inahe twaba dushikirizwa mu mwanya n'umuntu yagiriwe neza na Yesu, yahisemwo kutubwira, kudusangiza ivyo Yesu yamugiriye. Reka tumuhe kazi. Amahoro y'Imana umwe wese aherereye. Nongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mwese amahoro ava ku Mana Data wa twese amugereho. Je nitwa Mugisha Alip, ndi umu worshiper, nkaba nsengera muri Eglise Adonai Kanyosha. Nkaba nshaka kubapartaja intahe ivy'Imana yadukoreye mu muryango wacu magingo n'ubu igikora. Ndashaka kubashingira intahe ikintu camartse mu buzima bwanje, yuko ngene Imana yadundiriye amateka mage ibyo byose Imana iduha gushikama. Yego, nagenda babwiye yuko navukiye muri famiye yifise, famiye atacibuze. Hama hagati aho papa yakora muri Kotebu, yari mu bashefu muri Kotebu. Mama nawe yakora ibintu byo kuja gutangura Kampala, ari mu bantu ba mbere batanguje kurangura mu Kampala. Ego, baja mu Kampala, baja Zambi, ibintu nk'ibyo. Then hagera faze Kotebu irugara. Ego, abantu babino Burundi barazi ko Kotebu yigeze kugira marque ikirugara. Iramarkwa mu buzima irugara. Irahomba, je savais pas sinzi ko yahombye upa. Hagati aho rero murumva kuzima ca buhinduka. Ubuzima burahinduka, buraba down cane. Twaba mu Ngagara, twari dupanze, ibaze papa wawe aravuye mu kazi, mama wawe ayo yariko ararangura aramuheranye, amutaye yari afise kuranguza aramuheranye kubera ko kuvoya bezo za famiye biramuherana. Co tuba down cane. Ibaze rero kuba waratanguye ufite ibintu kaza kuba ufise. Hagati aho tumaze gukizwa, twasengera Imbomberge, twese famiye yacu yasengera Imbomberge. Turaba down cane, twari abantu bakorera Imana, ariko hagati aho jewe navuze ati jewe ubuzima ntabwo nshobora kubandanya mbamwo, ndabivuyemwo. Ariko hakomeza basenga abavyeyi banje bakomeza basenga, bashindirira basenga. Je pouvais pas supporter yuko nshobora kubona abantu twazinduka mu gitondo tunywa amata, twazinduka mu gitondo imikati isize ibiki, ariko tukazinduka mu gitondo twifuza n'ibiharage tukabibura. Ndibuka ko twama tunywa ubuyi imisi yose, ariko dushobora kuba twonwa, ariko duhambije kugira ngo dushobore kunwa. Ego, sinzi ukigana nibagira yuko papa
papa baza kumwishuza amahera y'inzu akarara mu giti aho twaba mu Ngagara twari dufise igiti mu rupango papa akarara mu giti kubera ko ahunze abaza kumwishuza amahera y'inzu. Then ivyo turabibamwo vyari bibabaje cane, bibabaje gose kumva nk'umwana w'umujendi mukuru muri famiye, ukumva mu cumba umuvyeyi wawe ariko ararira asaba Imana ko yomuhindurira amateka, yomuhindurira ibiharimwo, agasuzuguro muri famiye. Nta n'umwe wo muri famiye wacu yari agishobora kuturaba kandi bose bari bifise, nta n'umwe. Twari tugeze muri phase ata muntu aguhana igwere. Sinzokwiga nibagira umunsi umwe bigeze kunzanira mutoyi wanje yaravye kw'ishuri, baza bamufashe yaravye, bamuteruye yaravye kubera inzara, yatonze kw'ishuri afise inzara imwisha agatonda akaja kw'ishuri. Ariko ivyo turabibamwo ariko mu jewe hari igihe ugera muri age adolescence udashobora gusuporta ibintu, je ndabivamwo ndavuga nti Imana dushobora kuba twokurikira, Imana idashobora kuduhindura amateka, ni Imana nyabaki. Kagari none tuyikorera hawe kweko tuyikorera ariko nibagira ijambo ry'Imana rivuga ngo bibi no mu vyiza dushime. Urumva ico ndacibagira. Turabandanya muri ubwo buzima ku buryo abantu batubona tubateye kagongo. Sinzi umuntu yigeze guhana taxi papa ngo ashobore gukora. Ibaza umuntu yari umudeje muri Kotebu akaza kuja kunyonga taxi. Vyari ibintu bibabaje cane. Turaba muri ubwo buzima, turabubamwo, tuba mu bintu vyo kuba persécuté, udashobora kuba wokora ikintu kubera ko uhogariye abantu bari bakuzi umeze neza, bakakubona uri down cane hasi. Vyose aho twaca yari intoke. Urumva yari intoke, yari agasuzuguro, nta shobora kuba yo guhana igwere. Ntangura ibintu vyo kwidroga, ntangura kuja mu bintu bitandukanye kugira ngo ushobore kwibagira umubabaro ndimwo, ariko ivyo vyose abotise à rien kubera ko ubinyoye cyangwa kubikoze mu gitondo bigusanga ku muryango, bya bibazo bigusanga ku muryango. Wa munezero wa lapse de temps ushobora kuba wo kwiha urawiha mw'iryo joro cyangwa ukaba muri uwo mwanya, ariko ubivuyemo bigusanga bya bibazo bigusanga ku muryango, bigusanga bikurindiriye, ubisubiramwo. Urumva turabibamwo tuba mu buzima buciriritse. Batara dusohora mu nzu, turavamwo tuja kwimukira tuba mu Cibitoki, ku buryo twari tuba mu nzu ivyumba bibiri twese ko tuvukana, nabo twari dutunze mu nzu tukajya mu cumba kimwe, abavyeyi bakajya mu cumba kindi. Vya bintu biri down cane, tubabaye, agahinda. Urumva dushobora kurya umuceri n'ibiharage vyonyene bidakaranze canke bitagize iki. Urumva hanyuma haragera temps Uwiteka aratwibuka, Imana yatwibuka. Subiye inyuma twakira amaprofesi, Imana izobagirira neza. Tavuga ni no, je nkabiniya nkavuga nti yo Mana guma baza ngo uzotugirira neza. None ko bitaba. Ariko nibutse yuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo umunsi umwe imbere y'Imana uruta imyaka 1000 hanze. Iyo Imana ivuze naho iwacu ho kurindira, naho iwacu ho gutuza, ugasaba imbaraga z'Uwiteka zikakubamwo. Ko twirazi twokwishoboza, narabibonye mu buzima ko tokwishoboza kurindira amasezerano y'Imana ngo akubeko. Umwana w'umuntu ntavyo twokwishoboza, ariko Imana yarashoboze. Dis-moi yarashoboje muri famiye. Kwa jene natanga utibyizigiro ntamaze no kubivamo, navyo nta kamaro ko gukizwa, nta kamaro ko nta byamwe ndimo ndabona, ariko ndibagira ko Imana ikintije ubuzima, ndibagira ko Imana ikintije impemu z'abazima, ikindinde byinshi. Rero ndibuka yuko uwo munsi turi mu byo bibazo hari un certain Noël, sinibuka umwaka. Hama mutoyi wanje twari kumwe mu nzu, abandi bagiye gusenga, cimva sinengisenga narabivuyemwo. Arafata konteri, icuma kimanukana insinga mu kuzimu, cari kiriko nk'ikintu ca plastique,
ikintu ca plastique cari kizungurishije izo ntsinga, arakinyeganyeza jene nicaye mu nzu ndiko ndirabira TV mu nzu abandi bagiye gusenga, numva televiziyo irazimye, ndavuga nti habaye iki? Ngiye kubona mbona urubeya rwaka muri konteri, kumbe yategeje intsinga yaguma bijegeza ko yari akiri mutoyi cane gose, yarakicavura ariko yabijegeje vyakama umuriro uraka. Ndabwira ko Imana yankingiye kugira ngo ingarure mu gakiza. Jewe Satani ashira mu mutwe kuja kuzana amazi ngo nsuke muri iyo konteri kuko nabona urubeya rwaka. Tumenyereye ko rero ubonye umuriro uja gusukamwo amazi, ariko nibagira yuko ari mu ntsinga. Urumva ndiko ndiruka nza kuzana indobo, nza kuzana isafuriya imwe amazi, ngiye gusuka muri iyo konteri, sinobabwira ijwi ryavuye, sinobabwira ko ngena umuntu yavuye, sinobabwiye, ni Imana gusa. Imana ikora ibikomeye. Umuntu arakomeza arabwira ati aripa urapfuye, nza guta ayo mazi hasi. Urumva nza guta ayo mazi hasi. Nukuri sinobabwira ati uyu muntu yaturutse, nta n'uwo nibuka, nza guta ayo mazi hasi. Nagenda juste ndugije amaboko ngira asuke muri konteri. Umva inzu yoca yaka, twese tuca dupfa, nta wasigara, inzu yose byaca bisha. Ariko Imana yarankingiye. Ivyo bitiwe ngenda kuryama mw'ijoro, hageze mw'ijoro kuri uwo munsi nyene wa Noel, sinavuze ivyabaye, sinagize ikintu na kimwe, ariko baca basuka mu musenyi. Uwo muntu yaca asuka mu musenyi, bica birahwibika biramanuka. Rero sinavuga ivyabaye, nza kuryama mw'ijoro, haca hazamwo inzozi irambwiye. Iyo nzozi umuntu nzumva mu nzozi arambwira ati mbega ninde yagukijije aho hantu? Si jewe Imana yawe? Burya rero hajya twe nk'abana b'abantu ntitushoka twemera izo ndoto, ndazigumana ndavuga nti peut-être ndishamwo nakingiwe n'uwo muntu yaje kuntabara, nagize iki, ariko nije iyo ndoto ndayigumana mu mutima. Ndagumanye mu mutima, aho byose nzyantumye uwo mwanya ngo nje gukizwa, ngo nsubire gukizwa, ngo nsubire kuba umuntu w'Imana. Ndahandanya mu by'iwanje, mbata mu by'iwanje bidaje icubahiro Imana. Mbandanya muri ivyo, haragera stade yuko ndokoka nyakurokoka. Uti vyagenze bite? Hari igihe yuko cagihe sinzi nk'ababaye i Burundi, harageze igihe amastade hagera ahantu abantu batera amagrenade mu bubare. Rero ndibuka ko igihe bigeze gutera grenade niko ya Lambe du Palmier, barayidutera. Ndabwiye yuko grenade nari mpagaze juste impande y'intuze ya konteri, no juste impande ya réfrigérateur. Ndi impande ya réfrigérateur, juste grenade igwa muri réfrigérateur. Ndabwiye yuko amakere yose yampereyemwo, aramenamwo, ariko Imana irakinga, sinagira icomba. Ndabwiye yuko navundutse aho niruka nshaka mu mivyimba y'abantu, niruka kugira ngo nshobore gutaha. Rero ivyakurikiye ntacyo nzi ko naguye ahantu, amaraso ngera yamperanyije, je sais pas, barantwara mu bitaro. Rero niho nagarutse, indoto ziragaruka, inyibutsa igihe yankingiraho, yongeye inyibukijaho, ca ndagaruka. Ngenda babwira hagati aho nkihagaze aho, sinifuza yuko twogaruka ku Imana, ariko yadinze kudukebura. Kuko Imana igize gukebura n'uburake. Ikabona burake kubera inyobozo yayo irababaza, akanywafi kayo karababaza. Ego. Hama reka ngaruke ku bya famiye. Turabandanya tuba muri ubwo buzima, tugwa mu buzima. Haza umuntu umwe arapresha, aratubwira ko twarakunda kugenderwa n'abakozi b'Imana batandukanye. Araza aratubwira ati ngo Imana irakwibutse kubw'ikorwa wakoze.
abwira papa jewe nicaye muri ya nzu ndavuga nti ebana amaprofesi nayo y'umwanya wose hewe ndabwiye yuko ariko baranyumviriza muri uno mwanya Imana iratwibutse pe Imana yamwibukiye kuki Imana yambwiye ati ndakwibutse ku kintu wakoze mu Bomberger papa yari yarateje umuryango abazi Bomberger yateje umuryango uraba kuri terrain ya basket iri mu Ngagara mu quartier 3 niwe yari yawuteje kora papa hagati aho yari mu diakoni muri Eglise Bomberger kera urumva yari yateje mu muryango niwe yari yawuguze arawuteza byose arabikoresha akibisa amahera Imana yambwiye ati ndibutse ibikorwa wakoze ndibutse ubwitange wakoze ndibutse ingene wagize ico ukoza mu kubaka ingoro yanje nongeye kukwibuka rero iyo profesi yose yashinzwe niyo nagumanye umutima ndavuga nti Imana biharageze ifo kubikora icyo turamu ubwo buzima turabandanya ariko Imana iratwibuka papa arasoronka kandi kazi Imana iraduteturura Imana irasubira twibuka rero ndagenda abwire ko Imana yikwibutse yiguhanagura amarira ntusona kwibuka n'amarira warize kuko ndibuka yuko yamwibutse iramwibuka imuha akazi mamereso yamuha akazi twari dutunze umutantine mu rugo imuha akazi jewe impa akazi Imana irakora iratwibuka turubaka inzu yacu ubundi ababwira tuba mu nzu yacu twarigeze kuba dusorwa mu nzu kwera amahera y'inzu urumva twarigeze kuba tudashoboye kuramwa ico dufungura kubera ko kubura amahera yo gufungura yo kugura ico dufungura ariko nabwo ndagenda yuko Imana ishoboye Imana izituwayo mage ko bo bicamwe nahi wacu kubwemeye ngene twifata mu kugerageza iki naco nakuye muri ivyo nuko maze gusura gukorera Imana maze gusura kugira Imana gusura kuyiha umutima wanje maze gusubira ntibisaba ngo muri famille bakizongura kitijwe no ni bwiti ciwawe maze gusura gukizwa maze gusura umurimo w'Uwiteka Imana ntigeze yibagira ibikorwa nama ndibutse Imana niba ndavuga nti Imana ibuka ngena gutondera umurimo wawe imvura ikiranyagira ibuka amatraje nagenda atana amahera ya bus mfise ibuka ngena gukoreye Imana isubiza itoto ingira umuntu muzima impa gukundwa imigikundiro impa kubahwa urumva ngenda babwire yuko ifoko tugira twishuza Imana gira ikintu wewe uri kuranyumviza bishuza Imana mbega Imana niyakubaza ikakubaza nka wewe wowe gati nyibukira kuki kujya Hezekiya yamwiyongeye imindi misi yo kubaho iramongera imisi yo gukora yibutse ibikorwa ashaka gukora iramongera imisi yo kujya Dorka yamuzuye kuba abapfakazi bariko barabara ati dore Mana iyi ngene yadushonera dore Mana ngene yatwita turabapfakazi wewe nka wewe uri kuranyumviriza nikihe kintu wo kwishuza Imana mu buzima nagiye gutahura yuko ifoko tugira ibintu twishuza Imana kavuga ati Imana ibuka kujya Imana ntigideni tutaha ico kintu kizokugarukako kandi ukiri musi y'abazima hari umwami muri Bibiliya yavuze ati ngomba natayizigira iyo ntabona kugirirwa neza mu isi y'abazima hari ikintu dukeza hari ikiguzi tuza gutanga kugira ngo iyo Mana nayo itwibuke muri ivyo yaravuze ngo igirira impuhwe aho yari kuzigirira ngo yababariye abo bari kubabarira mbese none uri muri abo yari babariye uri muri abo bafite ikiguzi botanga imbere y'Imana ifoko tugira twishuza Imana rero niyo ntaye nari mfise yo kugira Imana yatugiriye neza iratwibuha malgré y'umwanya twaciyemwo malgré yuko nari nayivuyeko hama igasubikangarura mu murimo wayo igasubikangarura mu bana bayo kugira ngo ndakubwire uw'Imana ntaja kure
w'Imana iguma imuravye aragenda akivanga, ariko tutari nko abarundi bayavuze ngo amaherezo ni mu nzu. Amaherezo tutari uragaruka ku Mana. Ego Imana ibahezagire, Imana ibakomeze. Ndagenda gutera intege uri mu bibazo bitandukanye. Ambaza Imana, ja ku mavi wambaza Imana, ja ku mavi wambaza Imana, uvuga ati Imana ndakwinginze. N'Imana yumva. Ngo yaremye ugutwi k'umwana w'umuntu ngo nayo gishoboye kumva. Irumva. Si ryangombe, si kiranga, si dagoni, si Buda. N'Imana yivuze ngo biraba. Iri munsi yategetse ikintu ku buzima bwawe, irazi ikavuga, naho gutega ugutwi kumva icifuza ukacakira kandi ukacizera. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo dusenze twizere ko duhawe. By'ukuri mbega urizera ko uhawe? Hari abasenga bagakagumira mu medidane nkuko naje nari mbayeho, bakaza bakavuga oya byo ntibibaho. Ariko Imana yaratugiriye neza. Marge ibibazo, marge yuko utaronka ico turya. Ubu je ndi mwibarabara, abantu barantamarira kubera ko Imana yasize ubwiza bwayo. Réellement aho kambere ataco nari maze, abantu bose bari kuntunga urutoki kubera ko ubukeno, kirato kimwe mu mpuzu imwe imisi yose. Nagenda beko natonda kw'ishure imisi yose mu uniforme imwe, kabona abandi bana barambara imisi bakambara iyi bakayihindura, ariko je natonda mu uniforme imwe kuko nta muzi twari dufise. Ariko Imana yaratwibutse. Imana yarasi ubu no kubwira impuzu mfite ntiwobisobanukirwa. Nagenda kubwira ikintu ca mbere, Imana ntikideni, Imana ireye, Imana iri juste. Si umwana w'umuntu ngo asezerane ntashitse. Umwana w'umuntu gusezeranira akifuza gushitsa ariko agapfa. Ariko Imana yacu ntifa, ihoraho iteka ryose. Rero nkagira ndabashimire, ndabatera intege, ndabwira ko dufise Imana yumva. Naho iwacu ho kuvumiriye kuko yoba yihanganya akihangana, Imana ikamwishura ibijanye no kwihangana kwiwe. Wibikuriye incuro niko nawe izokwishura bijanye no kwihangana kwawe. Tutamba biri munsi canke iburyo. Oya, we rindira wihanganye. Buryo buri ku munzano, buri kurapimwa, urabe aho kwizera kwawe kuzogera. Urabe ko réellement Imana utayishaka ko ibintu gusa. Mbese no mu bibi no mu byiza turashima. Nico kibazo Imana itwibaza. Murakoze. Imana ibakomeze mu bihe murimwo. Amen. Amen, amen, amen. Imana ni nziza, Imana iragira neza, kandi Imana ni nkuru. Muravyumvise yuko mwene data Mugisha Alip baciye mu bihe bitari vyiza, mwavyumvise vyose, mwumvise na yiwe. Ariko reka nawe ndakwibutse yuko Imana yacu, Imana ni nziza kandi ni Imana itibagira. Iyi naya Alip ishaka yanyumvishije neza, canke jewe ubwanje nakuyemwo icigwa yuko ikintu cose dukora kubw'Imana kitibagiranwa imbere y'Imana, caba gito caba kinini, mugabo kivuye ibwina mu mutima koko nticibagiranwa imbere y'Imana. Urumva yuko papa wa Alip Imana yamwibukiye ko gato gusa ku gikorwa yakoze cyo gushirako uwo muryango ku muryango w'ishengero rya Bomberger. Vyaciye binyibutsa Dorcas canke se ego Dorcas, wa mama wo muri Bibiliya yakora ivyiza vyinshi cane. Hama kubera ibikorwa vyiza abapfakazi bararira, amaze gupfa bararira ati Imana ntibikunda, uyu niwe yangiriye ibi. Hama vya bikorwa biba icibutso mu maso y'Imana. Urumva rero ko n'igikorwa papa wa Alip yakoze cabaye icibutso mu maso y'Imana. Bitwigishe kwama dukorera Imana bivuye ibwina mu mutima, kuko ivyo rimwe niho biza bikatuvugira
imbere y'Imana. Reka rero ndagushimire wowe wese wari washimye kudukurikirana no kudutega yompi kugira ngo dusangire twumve ivyo mwene data Alipe yaronse ya Imana yamugiriye. Rekana kandi twongera kandi tumushimire mwene data Mugisha Alipe kuba yatwemereye akaduha umwanya wo kudusangiza inahe yiwe. Imana ibimuhezagirire. Reka rero ndakwibutse nawe wese washimye waryohewe wahezagiwe nawe ukavuga uti hari icyo Imana yankoreye, ushobora gushaka kubasangiza, ushobora kutwandikira kuri email inahezayesu@gmail.com inahezayesu@gmail.com. muzo dusangiza inahe zanyu, twese duhezagirwe. Uhoraho azokugirira neza, natwe tuzoryoherwa tuvyumvise. Nuko rero ndeka ndabikebanure nongera kandi kwibutsa abatari bwagire mugire subscribe kuri YouTube channel yacu canke sabuni kufisa mu telefone ya Gifaransa, mufite undi nakagakengeri kari iruhande kugira ngo muze mwame muronka amavideo yacu. Imana nyina amahoro nyina umugisha ibahezagire mu vyanyu no mu banyu, naho ubutaha. Bye bye.